kumva imyidogo y'abenegihugu basabye impapuro z'inzira. Uno munsi rero dushaka kubabwira yuko nkuko twari twabemereye ko tuzobatuma ko mu kwezi kwa kabiri, twaratevye gatoya kubatuma ko kubera ntitwari bwabone neza ibyo twari twatumye kwikoresho ingene biriko biraza. Uno munsi rero twashaka guhumuriza abenegihugu basabye impapuro z'inzira yuko igice ca mbere c'ibikoresho twatumye ko byamaze gushika. Tukashaka rero kwamenyesha yuko kuva ubu tugiye gutangura kubitanga, kandi tukazobitanga dukwirikije uko abantu bagiye barabisaba. No kuvuga rero kuva ku munsi wa gatanu twaratanguye gukora izo mpapuro z'inzira, kandi twarababwiye yuko twaronse ivyuma bishasha bikora izo mpapuro z'inzira kugira ngo mu mwanya muto abantu bose basavye tuzobe twaje kubibakorera. Nico catumye rero tubatuma ko tubahamagara mu kanya, turabereka, turabatembereza, murabe ivyo vyuma bishasha, murabe n'izo pasiporo ingene bariko barazikora, kugira ngo namwe rero muheze mushobore kubwira abenegihugu ko mu minsi mike bagiye kuzironka bose. Muvuze mu minsi mike tuvuga nk'ikintu ryari nko muri none bicanye ryari? Twababwiye yuko tugiye gukurikiza urutonde rw'uko bagiye barazisaba. No kuvuga nk'ubu nk'abantu batanguye kuzisaba mu kwezi kw'icumi, novuga yuko nko mu minsi 3 canke 4 tuzaduheje kuzikora. Muraza kuraba amashini ngene ariko arazikora, tuzikora twihuta cane kugira ngo bazironke. Niho rero tugiye gukora ku buryo mu minsi ya vuba bose bazoba bazironse, turavye urutonde ko bagiye barabisaba. Twasabye ibitabo byinshi iyo tubigurira twasabye ibitabo byinshi, ariko turamaze kuronka ibirenga 5,000. Ku munsi turashobora gukora pasiporo zirenga 1,000. Kare mu minsi yahera twahora dukora hagati y'amajana 3 n'amajana 5. Urumva yuko dushobora gukora nyinshi kurusha uko vyahora. Kare mwahora mukorana n'ishirahamwe ryitwa Contact Global, bivuga yuko amasezerano yoba yaraheze hagati y'iryo shirahamwe. Mbega ubu muriko mukorana n'abandi cyangwa ni leta y'u Burundi yonyene yigenga? Kuri ico twagira dusubire tubwira abantu, kuko twarumvise ko bivugwa ko vyinshi cane kuri ico cerekeye iryo shirahamwe, kandi si ubwa mbere tubibabwira. Twarababwiye yuko kuva itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu iryo shirahamwe ikiringo caryo ryaraheze, ryahora rikorana na leta. No kuvuga kontra iryo shirahamwe ryari bifitanye na leta ryaraheze. Niho rero kuva iyo tariki ndababwiye, itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu, leta niyo ibikora kuri ico kiringo. Amafaranga yose ava muri izo mpapuro z'inzira agenda mu kigega ca leta yose 100%. Rero niko harimo ukuboko kw'irindi shirahamwe ryanditswe kwatuma ibi bitabo by'inzira bizimba. Uno munsi nta mugambi wo kwimanura ko leta yonyene ivyikorera. Ivyo sinoshobora kubivuga, ariko nibaza yuko ata ico cimviro sinzi ingene bashobora kugifata, ariko siniko nibaza yuko ibitabo by'inzira bizohava bigira bizimbuka, kuko nkuko muza kubona n'ivyo vyuma byo kubikora navyo nyene birazimvye. Kandi murazi yuko izo mpapuro z'inzira hariho abantu bibaza yuko tubikora hano hafi. Ni impapuro usanga zirimwo security nini, kandi tutashobora kwironka hano hafi. Izi mpapuro z'inzira dufise pasiporo y'uno munsi tuzigurira mu gihugu bita Slovenia, mu bihugu vy'Iburaya. Uravye rero ubuhinga babikoramwo turaza kubibereka, murabona yuko ari ubuhinga budasanzwe, bisaba yuko ariyo tubigurira. Uravye n'ibintu birimwo, urabona yuko igiciro atari kinini cane. Mbega ntamba zatumye ibyo bitabo by'inzira bigura, no musaba rundi borema ko bivuye mu nzira bitazosubira?
turibaza yuko bitazosubira kandi twarabisiguye bihagije twarababwiye ico vyavuyeko n'ubu turabisubiramo tubibabwira kugira ngo muvyumve mu mwaka uheze kuva mu kwezi kw'indwi haraje abantu benshi bavuye hanze baje guhinduza impapuro z'inzira kubera vyabahereyeko abo bagi batwaye amapasiporo menshi cane hanyuma ku buryo budasanzwe kuva muri uko kwezi kw'indwi twarabonye abarundi benshi biyongera basaba impapuro z'inzira ku buryo tutari tumenyereye iyo rero umuntu aje gusaba twarazibaha hanyuma rero uko ibyo bari batekanije bica bihera muri ubwo buryo duca rero tugira komande y'izindi kubera tubikomanda kure ivyo bihugu bikorera izo mpapuro z'inzira niho usanga ibihugu byinshi bigira ayo makomanda iyo rero ugize komanda ugasanga ibindi bihugu vyagutanze usanga abantu baca batonda ku murongo bagenda babikora bivanye nuko abantu bagiye barabisaba izo komande rero twazigize gihuti kubera twabonye yuko izo zindi ziriko zirahera nico catumye rero tubona ziheze turabona abantu baguma baza kuzisaba turumva kandi turavyumva imyidogo yabo murazi imyidogo yahabaye turana bitegera turishira mu kibanza cabo kuko twarabonye yuko hariho abantu basivye ingendo kubera pasiporo yatevye hariho abasivye ubuzi kubera pasiporo zatevye twe turishira mu kibanza cabo turumva ko kababaro kabo mugabo murumva yuko atari ibintu vyatuvuyeko nico gituma twaciye tugira komande nini cane kubera twabonye yuko uno munsi abarundi basige barondera pasiporo kujya barondera karanga muntu kubyishi kare twahora dukomanda ku mwaka nka pasiporo nk'ibihumbi biri hagati ya 15 na 20 mugabo twagize komande ya pasiporo 50 urumva yuko atari nkeya kibaza rero yuko mu minsi ya vuba ico kibazo kitazosubira kuba kuko twaravyiteguriye cyane ko vyaratwigishije uzi ko mu gice cya mbere hagiye zigera ku 50 kubera ari benshi bazisabye nta mpumwe ngiro ko zishobora guca zisubira guhera izindi mutarazibona oya nta mpungenge kubera iyo ziriko zirava turazi ingene ziriko zirashika turaza yuko zitazoteba kugira ngo duce dutunganiriza abo zicari nico gituma mu kuzitanga twace duhera ku ntango duhereye ku rutonde uko abantu bagiye bazisaba ambere twashaka guca tumenyesha abene gihugu bazisavye yuko hari izindi ngingo twaciye dufata ingingo twafashe nuko nta muntu numwe yasabye passport ashobora gutuma ubundi kuyitora atari wayitorera no kuvuga nyene kuyisaba niwe azoza kuyitorera wenyene kiretse abana bakiri bato bashobora kuzitorerwa n'abavyeyi babo kuko twarabonye yuko bidutera ingorane cyane abantu barabaye nabi umuntu arashaka kuvuga ngo aje gutorera passport wundi muntu ugasanga hagiyemo ibindi bintu murazi bitiwe bivugwa nivyo ngira ndababwire murazi bitiwe bivugwa havugwa ngo ibintu by'amafaranga atangwa bavuga ngo amafaranga ngo miliyoni bagashika no ku miliyoni 5 kuri passport twagira dusubire tubabwire kandi muze kubivuga mubwira abene gihugu ivyo bintu baca ubwenge basubire kugenda muri abo bantu b'abakomisiyoneri abantu b'abakomisiyoneri n'uno munsi tumaze iminsi tubafata ngaha abamwe bari mu mpimba turashimira abene gihugu bumva ivyo tuvuze narabahaye nimero yiwanje jewe personnel kugira ngo muyivuge turashimira abene gihugu bamaze iminsi bavuga bakadoma ku rutoki abantu bakora ivyo bintu bakatubwira bati hari umuntu yitwa naka na naka baraduhenza tubwira yuko agiye kudusaba izo mpapuro z'inzira bakatubwira n'amafaranga babahaye
abo bantu bamwe turamaze kubafata bamwe bamaze gushika no mu mpimba n'ubu turasavye umuntu wese uwo ari we wese munyagihugu yoba yaragize izo ngorane ndasubira ndabahe inimero bazohora bahamagarako kugira ngo badufashe abo bantu tubafate. Turamaze kubafata, turamaze gufata barenga 10 nka batanu ndazi ko bamaze gushika mu mpimba. Mushaka murashaka kugenda muri commissaire general ya police judiciaire amadosiye yabo ariyo turamwitaba ari ubutelefone ku telefone canke kandi ka message bisanzwe ari ya WhatsApp ari izi message byose turagira turabitaba. Uno munsi turabaha izindi nimero kugira ngo abo bene gihugu baze baravuga ivyo bibakiye kandi turamaze kubona ko ari ko barabigira. Muri ino minsi kubera ibi bintu by'ubuhinga bwa none hariho abantu bakoresha uruyeri mu kwiba abantu. Mwiyumvire nk'umuntu ashobora gufata itelefone yiwe agacashira ko profile ya commissaire general kavuga ati ni commissaire general, agatangura gutelefona abantu ababwira ati nyarutsa muzana amafaranga jewe ndi commissaire general wa migration muce muzana amahera mushire kuri limikash passport nshandabaha. Abantu bagaca babonye ifoto ukunyene mu mbonuku kuri profile yiwe amafaranga bagatangura kumurungikira uyo muntu. Ivyo byarabaye, turabizi byarabaye bo tumaze gufata.